umwe mu bari bahagarikiye amatora ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba muri komine ya Makamba avuga yuko atanezerejwe n'ingene vyagenze kuko ngo ntibabafashe neza, mbere hari n'igihe ngo babategetse gusohoka. Ibi rero bigashikirizwa n'uwarahagarariye amatora mu mugambwe sawanya FRODEBU nyakuri. Reka mwumvirize ingene yabisiguye. Amatora twayagateguye neza, turayitaba ku igenekerezo rya 20, twazindutse tuja mu matora kandi yagenze neza. Ibiro bitandukanye nashoboye gucako nasanze biko biragenda neza, naho hatari haruze utunenge tumwe tumwe, ariko atari utwo kurinda gushira ahabona. Rero amakenga twatanguye kuyabona tugeze kwegeranya ibyavuye mu matora. Mwijoro twaraye muri sesi ukuntu amatora amakaroto yagiye araza, kweri hari amakenga twagiye kugira, hari hayashitse atevye cyane bugiye guca, hanyuma amwe yashikiye muri sesi ayandi ashikira muri sare ya komine. Hanyuma ingene vyariko birakigwa abari bavuye mu matora, abanyamigambwe abamandateri baradusohoye, ntibemera ko dukurikirana ingene iyakigwa ryayo majwi ariko aragenda. Twagiye gutangura neza na neza guharura mu masaa moya y'igitondo, twarayeho, hanyuma duca turirirwana ejo ku minsi 21 twirirwa turiko turaharura bigenda neza, dukorana neza, naho hirya no hino twumva bavuga ngo barashobora kudusohora, bariko barabasohora, twebwe ntibadusohoye. Mu gihe ca 12 niho sepi yazaratubwira itangazo, yatubwiye itangazo kubera ntiyashimye kuvuga ko hari ico tworivuga ko, acavuga ati nimugende abamandateri, genda mukorane n'abari babaserukiye abamandateri bari mu bureau de vote, ati mubakoranye babahereze ivyegeranyo, mugende muvyiteranirize, ati hanyuma natwe duteranye ibyacu, ati natwe tuzobahamagara duhejeje, namwe mwahejeje turabe ivyo twakoze bamwe bakoreye ukwabo. Rero nka jewe Nzigamye Salvatore ku izina ry'umugambwe naje nserukira FRODEBU nyakuri iragiryandadaye, nari narushe kandi naho ntari kuba narushe, nta mwanya yaduhaye ngo tugire ico tuvuze kuri iryo tangazo adutangarije, nubwo twaryakiriye nabi. Umwe wese yaciye atahagenda, bwari bwije hari hafi saa moya, umwe aca tumbera iwabo uwundi wabo. Jo rero nagize ko cane ngeze gutanga urundi munsi wa 22 mbandanya igikorwa, nacakiriye nagifashe mu mvo nyinshi cane, bimwe ngira ndabasigurire ibibazo byinshi nagize. Ndavye igipolisi caratubwiye ko kizira kikaziririzwa kwara amanama gigwa, kandi kukaba nkako umushikiranganje w'umutekano yari yavuze yuko muri no minsi amanama y'imigambwe atemewe habe no mu mapermanence. Nikimenyamenya aho twari kumwe turiko turaharura amajwi, hari habo muri senere bari bagombye guhurira hamwe, ariko uwo twari twagiriye ubuntu ejo hari umukomiseri twari kumwe, yaciye abwira umusenere wabo, ababwira ati yamara ndaronse inkuru ivuga ko abasenere mugiye kugira amanama, ati rero babwira iyo nama ihagarare, atahandi ho barafatwa. Kweri twarashimye kuri iyo ngingo muhaye, twese abaje twaciye tubaha ayo makuru, baca barahagarika guterana kugira ngo babahe ivyegeranyo vy'ingene vyagenze. Ariko icagiye kudutangaza niyo nkuru yaciye isohoka yo ku mugoroba, n'iryo tangazo ryaciye riza ryo ku mugoroba, tutanabajijwe tutanumvirijwe ngo nitugende dukoranye abacu. None amagididani rero nagize, igipolisi caratubujije kugira inama. Perezida wa sepi ajejwe gutegura amatora muri ntara ya Makamba Firemo yavuze ngo genda mukoranye abantu babahereza ivyegeranyo. None uko kuvuguruzanya hagati y'igipolisi n'umugujejwe gutegura amatora byatugoye ingene tuvyifatamwe. Rero nagize amakenga, ndavuga nti imbere y'ukubanza kubishira mu banywanyi bacu, reka mbanze nje kubihanuza abo nibaza boshobora kuduhanura. Ubwa mbere natumbereye igisirikare kuri komandarejo, niwe nagiye ngana, ariko sinamushoboye kumubona, ntibananyakiriye. Uwo natumye ko musabira umubonano yanzaniye nyinshi ivuga ngo ingene amatora yateguwe n'ingene ari karakogwa igisirikare nta ruhara rubifisemo. Ati mugabo umutekano ukaba wahongabanye, hanyuma sintabare ivyo no bifatirwa. Ivyo maze kuronka iyo nyishu naciye niyumvira kugenda mu gipolisi. Mu gipolisi rero nagiye kuraba komiseri kominal,
ntibyashoboye gukunda ko ndamutora. Ibibazo vyanje rero ndacabifise no ndaciye muri sesi aho bariko barakorera bavuze bati ntaho mushobora kuronka mwicara genda muragaruka tumaze guheza. Naciye nsaba baje bari bayiraranye ndayibasavye ndayitwaye ciye nsohoka ndagiye gushika ubu rero simbona hehe twoshobora kubaza ivyo bibazo dufise ni byinshi cyane kuba tutararonka ibiharuro byavuye mu matora turavye ingene vyagiye biragenda dufise amakenga menshi. Hanyuma kuba sepi yavuze ati genda mukorane uburyo bwo gukorana amafaranga yo gukora amatora twayegeranirije hamwe twese bene igihugu twayatunganirije hamwe. Rero sinumva igituma tubwira ngo nitudondera yandi mahera aho dushobora kwicara aho dushobora gukorera ingene dushobora kuvyegeranya kandi amahera afiswe ikigega kijejwe gutunganya amatora gifiswe nawe. None mwebwe ivyo bibazo wowe ufise murabisangiye n'abandi ba mandateri? Bo kubwanje abandi ba mandateri abagabarara ntitwumvira kumwe jewe nivyo nazindukanye jewe ejo twagiyemwe aji kwiwundo kwiwe kandi sinashimye kurondera abandi ba mandateri kubera ni cungere nase kwagirizwa ko ndiko ndarondera abandi ngo ndabagumu. Ndakubaza ikibazo ubu nyene hamwe mu kanya wowe uvuze ko babahamagaye bakababwira bati mwe turaza kubahamagara kuri sisi hamwe wewe bo guhamagara uraza gushira umukono ku bizoba byavuye mu bizo kubona byavuye mu matora wewe uraza kubishirako umukono? Sindota nshira ku mukono kubera byakozwe ntabona. Hanyuma abi wanje nta burenganzira mfise bwo kubakoranya ngo bampe byavuyeyo muri sesi nagize amakenga menshi cyane. Ni naco gituma naho nofatwa ku nguvu nko kubahuka gushira ku uwo mukono kwizina ry'abanyamugambwe nserukira.